tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, iyo Satani avyura intambara nk'izo, icya mbere bagomba kuzimya gusenga. Icya kabiri, abagomba kukwiba, kankoresha ijambo, abagomba kukwiba ivyizigiro vyawe no kwizera kwawe. Kimwe mu bintu utorekura ni ukwizera ko bizohinduka ejo. Gati ivyizigiro vyanje ntibishobora guhera, ivyizigiro vyanje ntibishobora guhera. Ivyo nizigizwa na Kristo ntibishobora guhera mu izina rya Yesu. Amena. Kimwe mu bintu utorekura ni ivyizigiro vyawe. Nyumviza ivyizigiro nibihe? Nuko ndiko ndasenga ibintu biriko birahinduka. Ivyo ni ivyizigiro by'umusenzi. Ndiko ndasenga impinduka iri kiraza. Alors ivyo vyizigiro bimeze nk'ikiziritse umutima. Ivyo vyizigiro ni ikintu kisubiza gusenga. Ivyizigiro vyanje peu importe, uraza ari gihe usenga uriko wasengera abantu ukamubona baguma baba bigose, ugasenga ukamubona baguma baba bigose, ugasenga ukamubona baguma biba bibi cyane. Hama tandase yamishiza nuko wochweba gusenga. Nyumviriza Imana, shishikara gusenga, ushishikare gukomanga, ushishikare gusenga, ubandanye usenge, usubire usenge kandi usenge cyane. Apana uhagaritse gusenga uravyishe. Utegerezwa kubandanya usenga gushika ubonye impinduka yawe. Haleluya. Bibiri ivuga ngo cyamanza gabitanya, wari umukecuru ngo yamaza kuri we, akamubwira ngo ncira urubanza runkiza. Kandi ntuze umugani Yesu yawuciye ariko avuga data, avuga ngo yamaza, akamubwira ati ncira urubanza runkiza. Ati wapi? Hama wa mukecuru akagenda, akongera akagaruka ati ncira urubanza runkiza. Ati wapi? Agasubira akagenda, akongera akagaruka ati ncira urubanza runkiza. Wa mucamanza gabitanya aca aribwira ati naho natinye Imana sintinye n'abantu, kubera uyu muntu aguma dodora sura dodora, ngo mina mucira urubanza rumukiza kugira nduhuke. Aca ngo data ntazobura kubishura naho abatevye. Mugabo umviza attitude y'abantu data yishura n'abantu badaheba. Ndashaka umuntu wese arano ndamuvyure mwatiziye kudaheba. Hari abantu basenga rimwe kabiri gatatu ngo nawe nungwe amasenga shimaze gusenga Imana yayumvise. Senga gushika ubonye impinduka. Haleluya. Ibitarahinduka nta masengesho akwiye kubihindura atanga. Sura utanga yandi, usuriye kure yandi, kandi usura usenge gushika ibintu nakabihinduza. Amen. Nture kuri ivyizigiro vyawe. Somera umuntu umwe mu musiguzi. Nture kuri ivyizigiro vyawe. Haleluya. Musiguzi 9:4. Kandi ninde atazoba muri bo, abariho bose baba bari n'ivyizigiro, kuko imbwa ibona iruta intambwe ipfuye. Twese tuvuga ati imbwa ibona iruta intambwe ipfuye. Bandanye. Erega abariho baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuye somera hejuru yaho. Somera hejuru yaho. Ubu n'ubuyobe mu bikorerwa munsi y'izuba byose, kuko iherezo rya bose ari rimwe. Mbere mu mitima y'abana b'abantu huzuyemo ibibi,
kandi buba mu mitima yabo. Subiramo 4. Kandi ninde atazoba muri bo abariho bose baba bari n'ivyizigiro. Twese tuvuga ati abariho bose baba bari n'ivyizigiro. Ngo kuko imbwa ipfuye, imbwa ibona iruta intambwe ipfuye. Umviriza ngo abariho bose, uyu n'umusiguzi ati abariho bose baba bari n'ivyizigiro. Kirazira kuba uriho udafite ivyizigiro. Bano ivyizigiro ni ivy'abariho. Umaze kuba uriho ugatakaza ivyizigiro vyejo, uri kubaho nabi. Aba bantu bavuga ngo ivyizigiro vy'abakizwa, ivyizigiro nivyo bituma umuntu atiyahura. Murabona izo terme nk'izo? Nimumviriza abantu nk'abo. Kugira ivyizigiro vyejo ni imvugo ya Bibiliya ku muntu ariho. Umuntu wenyene yapfuye n'umuntu adafite ivyizigiro vyejo, uwo n'umuntu apfuye ahagaze. Bivuga ngo ivyizigiro vyejo bikwiye kuba ikintu kiguma kiziritse umutima wawe, ikintu ugendana. Ufise ivy'uriko urasengera ukwiye kwizera ko ejo uzohura n'inyishu yavyo. Nta kosa ririmo kuvuga ati ejo bizoba bimeze neza uriko urasenga. Amen. Kubera iki bakibaguha akarorero ngo imbwa ibona isumba intambwe ipfuye. Mu yandi majambo bariko bagiranye ibikoko bibiri bitari bikwiye kugereranywa. Muga ngo kubera imbwa ibona naho itari ikomeye, natari yo yari ifite inkomezi nyinshi, muga kubera ibona intambwe nayo yari ikomeye ikaba ipfuye, ati ubwo nyene imbwa ikiyisumba intambwe. Mu yandi majambo umuntu yari afite indoto zikomeye, afite potentiel ikomeye, afite imiryango ikomeye, yize amashuri akomeye, yari afite ivyizigiro muravye vyejo, muga akaba yapfuye. Uwo muntu asumbwa n'umuntu w'ikimuga akiriho. Haleluya. Ubasumbwa n'umuntu uwo menga wewe nta potentiel na n'ivyizigiro vyejo yari afise, mugabo ariho. Buga umuntu akiri muzima afite ivyizigiro vyejo. Somera naho no kwiganda soma kwera umwanya. Bibiri ivuga ngo ivuga ngo umuntu wese w'umurimyi ngo akiye kujya kurima afite ivyizigiro pazoronka ivyimbugo. Kirazira kujya kurima udafite ivyizigiro kuzoronka ivyimbugo. Nuko ndiko nkoresha amaterme uno musi kenshi tugenda kurima twebwe. Nga ugiye kudandaza genda wizeye yuko uzokwimbura. Uri kurasenga senga wizeye yuko ayo masengesho azoguha inyishu. Nico bireyite ivyizigiro. Ibintu byose waba uri kurakora hakuyemwe ako kantu ngo nzobona inyishu yavyo, watakaje ivyizigiro, umeze nk'intambwe yari ikomeye mbwa bipfuye. Haleluya. Bibiliya ikavugaho nyene ngo umusekuzi wose akwiye gusekura yizeye ko azoburyako, bazomuhaga akajyako. Kirazira ngo kosekura, uri kurasekura hamutizeye ngo ndaza guheza bigende neza, kandi undi kundasekurira araza kumakonge vyizigiro. None bisigura iki? Bisigura ko ikintu cyose uri kurakora hakwiye kuba mu vyizigiro byinshi uzogikuramo. Ico kivuyemwo uratakaje ikintu kinini cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Cyane handi ku miryango uri kurasengera umuryango, izere yuko bazokizwa. Nta muntu umwe ananiranye atokizwa. Nta kintu na kimwe novuga cy'igicaka zovala katarabaye. Nimba barahubatse igicano gikomeye, hubaka igicano nawe gikomeye. Ciki cha prayer, hubaka igicano mu muryango wanyu. Baratomboye ko barakijijwe. Bafite ikimazi kinini cyane. Haleluya. Ikindi kintu udakwiye kwemera ko cibwa mu muryango wanyu, mu buzima bwawe. Igihe cyose Satani hagurukije intambara nk'izo, abashaka ikindi kintu cya gatatu, abashaka kuduta Imana. Abashaka kuduta Imana. Kandi babwira Imana ikintu cya mbere cyoroshe no kuduta Imana mu bihe bigoye. Ku muntu atigishijwe biroroshe rwose kuduta Imana mu gihe ibintu ndakubwira utabitaho. Atake ya mbere umuntu ekarageragezwa y'amaronka niyo kuduta Imana yiwe. None wibaza gukekeranya, niyo gukekeranya Imana. None wibaza ko ari kubera iki Satani nico kintu. Ni kubera ukekeranije Imana nta vyizigiro gifise. Ukekeranije Imana ivyo uri kuragira byose nta kimwe kizohinduka. Ibaze Jean Baptiste umunsi umwe Yesu yaraje. Akicinjira niwe yamwintroduce. Aravuga ngo ngujya wa undi namye ndababwira. Umwe ndabere integuza ati simbereye no gufundurura utugozi tw'inkweto ziwe. Nibukeye kabiri Jean Baptiste baramufata bamushira mu ibohero asigaye gato bamuca umutwe
arazazanirwa yumva ivyo Yesu ariko arakora mu gisagara aca atuma abigishwa ati genda mumbarize yuko urya niwe canke n'uwundi twite gahunda zose niwe wamwintroduije niwe wamwinjije wamuvuze kama amaprofesa akomeye none utangwe kuduta Yesu ibaze Jean Baptiste gushikana duta Yesu mission yiwe yari yaje nyene kugira ikintu kimwe kugira ngo amwereke abisirayeli kugira ngo amuvuge kugira mu connect n'ihanga nga uwo nyene mwibaze mugasho mwibohero ariko aramererwa nabi mbere bamaze no gusaba umutwe wiwe ajaza kuvuga ngo ugenda mu mumbarize ko yobariwe urazi devo ikinagamije ni kubera utakaje ivyizigiro utanguye kuduta utanguye gukekeranya Imana arabizi yuko araguhejeje vuga ati ndizera Imana yanje no mu bikomeye ndizera Imana yanje no mu muriro ndizera Imana yanje bicumba gushikana nka Yohana cyangwa ko vyoroshe jewe ho Yesu nitwigize tubonana kireze ko numvise ubutumwa bwiza nkamwizera nitwigize tubonana mbwa Yohana niwe yavuze yamubonye ko n'inuma ijwi riravuga aje kumubatiza mbwa aravuga ati mutubarize ko arunda kwiye kuza haleluya vuga ati sinzoduta ndiko ndagutegura hashe kuza ikintu mu buzima bwawe ukaje wumva kadute pa bashi ibintu ndimo nivyo niyo reflex yamiza ibintu ndimo nivyo no ndi mu nzira y'Imana no ndiko na kubera ko utoduta mu dute yawe nyene kubera ko duta Imana iri hayere fumu duta izo dute zawe nyene ivyo nyene uri kuraduta fumu duta ivyo nyene kuduta turavyumva dute ivyo nyene biri kubera gutera dute fumu dute ivyo nyene Imana uduta Imana gute Imana ushobora kuyiduta gute ari bise ubushobozi kasakaraba shataraba Imana yacu ni Imana nyama nimbuta yizura ibaza Morodekayi yatabariwe kw'irembo ry'umwami Imana yacu ni Imana nyamana Imana yacu ni Imana nyamana nimbuta yizura ibaza Morodekayi yatabariwe kw'irembo ry'umwami Imana yacu ni Imana nyamana pempoti intambara wocamwo gumana ivyizigira Imana gumana kwizigira ububasha bwayo gumana kwizera n'utu kwizera kwawe ikintu kigoye gutora watakaje n'ukwizera enda babwire abantu Imana muri inzira y'Ukristo turimo wirase gutera uji imbere gusa nusubira inyuma uko icyo utakaje mu buzima bw'Ukristo biragoye kuri usubire ku kirongo ndakumvise neza ndawe mudakumvise neza wari ufise ingabire y'Imana hama ukayitakaza kwironka ntibibaze ngo byakugoye kuzoyiro truva bizokugora cyane icyo gituma mvyeke ubuzima bw'Ukristo Imana ipermete ibintu vyagukya n'ivyagukya ishaka inzira imwe utera uji imbere kandi ukayangana usubiye inyuma uzoraba abantu bose basubiye inyuma kugira basubiye kuvyuka birabagora kubera iki ni kubera kuduta nta nivyo novuga uno mwanya nimbuta yizura ibaza Morodekayi